hanze rero ibintu byariko birahabera byarakamaramaza urumva barakubita inyundo kuko nyine ndakubwiye byanshikiye bagaca bafata n'abandi bakababoha bari baretse no kuvuga ngo bakoresha amasasu kuko bavuga ngo amasasu avuza induru kandi ngo no kuyapfisha ubusa bafata abantu bakabatondeka neza imitwe irabana kurabana gutya dans le sens contraire umwe bamushize ngaha arambise kandi hose ubundi bashize ari bagaca bacisha kwikamyo baraterura baterera mu ikamyo uko babarakora babaza nyabura kotonekara kotaraza aho rero muramwumva yari nyina ngo yawewe. Turazi yuko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE-BURUNDI ribicishije kuri radio mukunda cyane RADIO RÉVEIL la voix de la justice. Uyu munsi turigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 turabashikira ngo zanyu biciye ku buhinga bwa none haba kuri Facebook haba kuri Twitter YouTube n'izindi mbuga ngurukana bumenyi aho tubashikira tuvuye muri Afrika y'ubuseruko uno munsi. Twatewe iteka muri studio zacu n'abahinga babiri umwe akaba ari Frederic Nzeyimana nkuko twabibabwiye mu kiganiro cy'ubutashe akaba ahuriye mu kiganiro n'uyundi mwubahwa Professeur Deo Nkinahamira. Uyu munsi Radio Réveil ikaba yashimye kugaruka ku majambo yashikirijwe n'uwitwa EVARISTE Ngayimpenda hari genekerezo rya 27 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023 kuri radio y'igihugu RTNB mu kiganiro c'abahuje n'uwitwa Deogracias Nkinahamira ayize batungwa nayo kikaba cyakiremeshejwe n'umumenyesha makuru wa RTNB azwi ku izina rya Diomede Hategekimana. Uyu munsi tukaba twashimye kugaruka ku majambo yahavugiwe cyane cyane ku vyashikirijwe no EVARISTE Ngayimpenda kubijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka wa 1972 imbere n'inyuma yaho. Tukaba twizera neza yuko mubandanya kubana natwe kuva mu ntango z'ikiganiro kugera mu mpera zacu. Kuri micro mukaba muri kumwe na Prophet Deo Munezero ku bwa RENAPE-BURUNDI. Hamo umugenewe waramutwara mwananje we amuhaninga aratwara. Mu kiganiro turi kumwe nkuko mwamaze kuvyumva numwe mu bacika cumu arongoye urunani rw'abacitse ku icumu azwi ku izina rya Frederic Nzeyimana. Frederic Nzeyimana sinzi uko mutwumva. Ndabumva neza gose. Murashobora kwidondora abimwe baradukurikirana. Yego nitwa Nzeyimana Frederic ndumuhungu asigwa na Ndimbane Teresio yishwe mu ihonyabwoko ry'abahutu ryo mu 1972 imfuvyi yavyo. Nkongera nkaba n'umuhinga mu byigwa bya anthropologie uze y'u Burundi anthropologie socio-culturelle naratohoje cyane ntuze kuri ibi by'ihonyabwoko ryabaye ku bahutu ngerageza kushaka kumenya icyatwaye umuvyeyi wanje rero ino munsi numvise cyane byavuzwe n'abigisha ba kaminuza nka Ngayimpenda nafsiwe gusa ndabamworoha n'abandi bose bakana ivyabaye ikiganiro kugira ngo tugerageze gusesengurira abantu. Urakoze cyane, reka tubanze kandi dusaba umwidondoro umutumira gira kabiri ariwe Deogracias Nkinahamira. Deogracias Nkinahamira sinzi yuko mutwumva. Ndabumva neza cyane. Murashobora kwidondora barimo baradukurikirana ku bubaye bwa mbere babumva mu kiganiro. Yego cyane, je nitwa Deogracias Nkinahamira. Yego. Abinyise Deogracias birandiyohera ko Deo sindabikunda birandemera cyane. Deo no kuvuga Imana. Yego. Gracias ntabwo kuvuga nshimira Imana. Donc izina ryanje ni Nkinahamira mugabo iyo umuntu anyise Deo je préfère Deogracias. Anshimira Imana Nkinahamira. Twibaza yuko ari impamvu ukunda yuko bakwita nshimira Imana hari impamvu tunakurikije ku vyaragushikiye 1972. Ego hari impamvu gose cyane kuko kandi harya iyo umuntu yavutse nibyo abwirizwa gupfa mugabo iyo apfuye yishwe kandi akabise n'umuryango we umaze kwicwa nk'abantu benshi birafise ukuntu bituma umuntu kugira ngo yihangane agatoye. Urakoze cyane Deogracias Nkinahamira.
Frederic Nzeyimana mwarakurikiranye ikiganiro cabaye igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 aho bamwe n'abandi bashikirije yuko kuvyabaye ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1972 cyane cyane kuvyari biraba ihonyabwoko ingene ryatanguye ingene ryateguwe. Frederic Nzeyimana amajambo yashikirijwe n'uwitwa Evariste Ngayimpenda ahavuga yuko mu ntara ya Rumonge hari hateye abitwa bamurere. Turakeneye utubwire ku muriri utubwire nk'umuhinga impamvu ababaye cyane cyane mu ntwaro za iprona babandanya gusigura yuko mu manuko bw'igihugu ivyabaye igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane bifise insiguro bakavuga yuko n'ivyabaye mu gihugu cose yuko vyaba vyavuye ku vyabaye mu manuko bw'igihugu mu ntara neza na neza ya Rumonge. Nk'umuhiga mu vyigwa vya anthropology nigisha muri kaminuza cyo kimwe n'abawe EVARISTE Ngayimpenda na mworoha abare ino musi nyene mbe umwigisha wa kaminuza y'u Burundi muri ibyo byakahise ikimigenzo y'ikirundi mere nk'ugaruka kuri ibyo byabaye mu bumanuko bw'u Burundi uko amatohoza yacu byadutangura mbu mwigisha ngerageze gusesengurira bariko baratwumviriza uburyo bworoshe bwo gutahura inyuma jewe numvise bivugwa na ba professeur EVARISTE Ngayimpenda na ba mworoha bitwa ko arabigisha bakomeye bo muri kaminuza y'u Burundi mu byakahise n'ibindi numvise kwanza uyu munsi mupatiri yitwa Savino Bizimana nawe nyine ngo ari umwigisha mu bya psychology kuri Université de Grand Lac aturuka hari nyine mu karere k'ivugizo na Vyanda cyane cyane kugira ngo nereka abantu ingena atari kubesha gusanzwe ariko nk'umuhinga noga ni nko twategeza kuvyita nk'ukuzika ukuri n'ukubesha cyo kimwe rero kuzika ukuri hari ibintu batagomba ko bivugwa bagashaka ntibiseruke nka kurya inkono yatetse yirabura uyisiga nk'ibara ryera ugomba yuko agumabwira irya nkono irerera nibyo rumva mumpa yakanya nibyo nagomba nko gusegura ego gira ko bisigure utanga umuco umukino uri murahaba wariwe kubera iki kiganiro nenda kirindiriye nyene cuku tekurura ibyo abantu babesha nacukuye nk'umwarimu wo muri kaminuza mu byanditswe hanyuma ndatora imigani isigura iyo nyifato y'abantu nk'aba EVARISTE Ngayimpenda cyane bamwe mu bahima cyangwa abo bari mu nyene abo bapatiri bose ndazi uko ari abahima ku bwa anthropology abantu bari begereye intwaro je nita mva bumenja intwaro yo gukora ubumenja menja Michel Micombero kandi ubumenja ahanini bumatanye n'ubunyanka Burundi gukora umwami menja biramateye no gukora umwami cyangwa kugambanira umwami mu nyuma ugacuja ku bantu bo mu Burundi bose ukagomba kubica nibyo nita ubunyanka Burundi naho nibyo nita rero ni intwaro mva bumenja imatanye n'ubunyanka Burundi ibyo by'ubunyanka Burundi akaba ari byo benshi badatahura ku vyabaye mu na kabiri mugari ibyo byaraye byiswe ihonyabwoko ryakorerwa abantu bavuka mu miryango y'abahutu bose babagize umugumwe nubwo bavuka mu miryango myinshi ishikameme kwijana kumbure n'amazina atandukanye bashobora kumbaza uti gute mu migani natoye hari umugani umwe wavuzwe n'uwitwa Joss Whedon la moitié de l'histoire écrite vise à cacher la vérité Congereza half of writing history hiding the truth dusigurire uko nyene avuga bati kahise kanditswe rimwe na rimwe ni nk'igice cyo guhisha ukuri ubisigura gute nk'umu anthropologue mu Kirundi iyo migani bavuga ngo inusu y'ibyanditswe kuri kahise usanga kenshi inusu yabyo ari guhisha ukuri kubera umengo byo mu Burundi byanditswe nk'iyo migani bivuga ubundi mugani natoye mu banyabiriya nawo abanyalibiya nabo bavuga bati
le mensonge est le capital des intermédiaires. Iyo rero ndagikunda gusa ko abantu bakorana n'intwaro ya micombero basa nuko badandaza ibyo nyene gufasha umutegetsi kuza guhisha ukuri kugira ngo nibyo bahembegwa. Nawe usanga ari abigisha ba kaminuza aho gutohoza kukuri atohoza kubyo kuja kuraba gufasha umukuru w'igihugu kugira ngo ntibimenyekane. Kugira ntibimenyekane. Professor Ngayimpenda si umuntu twovuga yuko twofata yuko ari usanzwe akuko asanzwe yigisha muri za kaminuza z'u Burundi. Muri histoire asanzwe yigisha twibaza yuko no kuri kahise ku Burundi atabuze ibitabo yanditse. Nk'umu anthropologue wibaza yuko umuntu nka Ngayimpenda kubandanya atanga ubumenyi mu vy'akahise vy'u Burundi, wibaza yuko bishobora konona iki mu kumenya ukuri ubijyanye na kahise ku Burundi. Za ko ashika mukanye mbere n'ubundi mugani tuze nakuye mu bahindi uvuga ibi pour cacher la vérité il faut mentir 1000 fois. Bati wihaye guhisha ukuri kumwe gusa uzotegerezwa kubesha akarenga igihumbi. Ngo hari ibintu bitatu udashobora kunyegeza imyaka yose. Mwe ni izuba, icya kabiri ni ukwezi, icya gatatu ngo ni ukuri ku vyabaye. Choses qui ne peuvent pas être cachées longtemps, le soleil, la lune et la vérité. Uwo n'umugani waciwe na Buddha. Mu Congereza, the truth always comes out in the end, no matter how hard you try to hide or stop it. Ivyo rero ugiye kuraba abantu uze kuri ico kibazo wambajije ba Evariste Ndayikunda ka bimatanye no kuguma ari karabendekanya nta by'abamenja byabaye nta bikinge ndakwereke ngivyo byo kuba mayi murere ndabisesengure nk'uwize vya anthropology gatoyi gusa ko byabaye hari mu karere ahiswe hose ko hatewe n'abamayi murere haba mu Rumonge haba Inyanzarak canke Ivugizo aho bita mu bumanuko bw'igihugu bose twasanze hariho umuntu avukana n'umwe mu bategetsi canke wo mu muryango wabo. Wotanga uturorero. Ivugizo haba se wabo wa micombero. Inachi kumbi Ivugizo hariyo se wabo wa micombero popo mugabo dutoye Ivugizo hariyo se wabo wa micombero. Kandi wose wabo wa micombero aravugwa neza ko ari mwo mu bitwa abamayi murere bateye Ngayivugizo. Muri anthropology je ndabiteranya mu Rutovu ubundi nawe Ivugizo. Ubu n'ubundi muji bavuga ko abamayi murere bateyemwo eri waho yavukana n'umushikiranganje Arobert Shibura. Arobert Shibura aravugwa gose ari kumwe n'abasimananiye mugabo akacaza mu Rumonge wari musitanteri waho yitwa Damas Nyambere izina abantu bavuye bamutazira no linguistique jamba abantu batanze ari yagusigurira abantu ico baribo musitanteri yitwa Nyambere Damas ziriya Rumonge ntambwe y'ikimwenyi umuntu ukize muri ethno linguistique urumva intambwe gusa ntibikwiye kongera ko intambwe y'ikimwenyi. Uwo rero yavukana nande yavukana n'umushikiranganje Jire Bimazubuti. Kubwo ibyigwa rero bya anthropology ubwo rufatangane rw'imiryango rurafise ico rusigura. Kuko vyabaye 72 nta nkekiriho kw'izina ry'umuryango wo mu Bahima urimwe mu by'integuro y'ibyabereye muri utwo turere kandi hari igituma nyene ihonyabwoko ry'abahutu ryatanguriye aho nyene mu Rumonge na za Nyanzarak. Kubera cyane ibyo babuye tuvyiga muri anthropologie économique. Kubera amatungo n'ibigazi byari bihari. Vugizo kubera amatongo n'amaduka y'abaporota urazi ko bazi kudandaza gose. Ivugizo hari amaduka akomeye yo ku badagi y'abaporoti. Abahima b'ivyanda kujya nyine uvyumba bivugwa na nujya mu patiri yitwa Nyambari Savin avuga yuko je mu kubitora bwa mbere naguma nibaza nti mbega Ivugizo hari yiki mu Rumonge narinze ko ari bigazi na za Nyanzarak mugabo Ivugizo sinigeze ntura muri anthropology mugakwereka ibyabaye Ivugizo urene naragitoye.
utahazi vugizo na vyanda ico kimwe mwongo umwe gusa uvugwa n'ujya save ujya mu patiri save zina nyengwe wumviriza bijya byavuzwe muri severe vyanda ni agace ka bututsi kari hirya y'umwonga wa nyengwe ni mu bututsi hakuno y'umwonga wa nyengwe ni mu buragane kirere tandukanye abo bivyanda ivyanda kwande kwa Jerome Sinduhije ari komanda w'Igitega matungo y'abahutu ivugizo ukanuteye y'abaporoti baza guhererayo abo banyawakirantwane n'ibyo baza gutwara tu amatongo n'amaduka baporoti yari ahari abahima b'ivyanda hakurya y'umwonga wavugizo kwa Jerome Sinduhije na Patiri Save Bizimana bashaka kwigarurira yo nyene Tubarumonge na Nyanzarake ntibishwe ngo nuko bari babaye abamayi murere ivy'abamayi murere nivyadendekanijwe kugira babice zina waragyumvise ry'abamanuka abamanuka araho bahima bava mu bututsi no mu mugamba zina ry'abamanuka baje bamanuka bava mu misozi abahima abamanuka bamanutse bazi neza ko bamanukiye ico bamanukiye bava mu bututsi na za mugamba cyo kimwe n'abandi bahima bimukiye Ngozi nkaba Joseph Bizoza harimo nabimukiye mu Kiguhu Inkoma hafi y'iwacu nkaba Evariste Ngayimpenda bose bavuye za Matana za Bututsi na Mugamba bagiye kuraba ivyo bazotwara ko sigura igituma ivy'abamayi murere byatanguriye agace ku Burundi kari gatunze gusumba ahandi hose kubera ngo nuko bateye abamayi murere nabo nyine abo bahima bagomba gutwara ivyo by'abandi ari byo bizobonekera yuko n'ahandi mu yandi ma province bazogenda batwara ivy'abandi uko rero niko muri no musiko tangura ariko yacu tuvuga kuri ivyo bindi bimaze n'ivyo yavuganye nibaza abankurikiye bashobora kuronka mu insigo. Urakoze cyane Frederic Nzeyimana, reka duhereze ijambo Deogratias Nkinamira. Deogratias Nkinamira sinzi uko twumva. Ndabumva neza cyane. Mu kiganiro giheruka kuri RTNB bamwe n'abandi barasiguye ibijanye n'ivyamayi murere ingene bamwe cece nka Evariste Ngayimpenda yagiye arasigura ngo ingene abamayi murere ngo barabahutu, asigura ngo ingene vyagiye biragenda ngo kugira ngo abamayi murere ngo bitiranywe n'abahutu mu Burundi. We 72 twibaza yuko utari umwana mutoya. 72 wari ufise nk'imyaka ingahe? Imyaka 22. Wari ufise imyaka 22, wotubwira ivyo woba wibuka kuri iryo genekerezo rya 29 kwezi kwa 4 1972. Nukuri mbere sinavuga ko bya 29 ndabizi ndavyibuka kuko byabereye kure yaho naba. Yabereye hari amaja kuri messe des officiers, ibintu byabereye mu Rumonge, ibintu byewe niuka gusa aho bagereye kumfata. Tugire ku muriri igihe baje kugufata ugacika ku icumu vyagenze gute? Igihe baza kumfata nari tugenda korera mu etage kuri Boulevard de l'Iprona, bureau bya PAF, la police des frontières des étrangers. Nakorera muri etage ya kabiri, nakorana no chef comptable yari ahari yitwa Ndayahorwa Joseph. Nyuma tukakora n'ubundi muzungu yari ahari, izina ry'ibasi ndaryibuka mugabo cyangwa opera yarungitswe na ISS yari Association Internationale pour la Sécurité Sociale. Byera kunda kumamagana icyo twakorana. Hanyuma rero ngeze gutyo nzarumva rero barampamagaye ngo hari umuntu akurondera. Igerekezo rya kangahe? Ari kwigerekezo cya gatatu le mois de mai, ya kane le mois de mai, le 4 mai. Hanyuma rero nitavye nja mbura n'umuntu kandi narinzi neza wo muri justice mu substitut du procureur yitwa niwe yanyeretse la convocation. Wamwibuka izina? Oyo nakubwiye ko yitwa Njeke Leonard, niwe yayizanye. Okay. Niwe yayizanye Njeke Leonard.
aba avocat d'ailleurs mu nyuma par après we yizanye hari masaa 5 ndamubwira ndireka ndayisoma ndabona ko asinye ko le procureur général de la République turamanuka escalier nkamubwira ntibisanzwe ko uyu muntu ari nzi ko ari umuntu nyene ashobora kuba nyene yari cyagomba kumbwira kandi ambarira neza iyo convocation kivuga aho ndoye ni ikijenge ndamufitiye confiance tugeze kuja kwicara imodoka yari ije kuntora nta plaque nibuka mugabo yari plaque jaune ndavyibuka neza yari plaque jaune camionnette bashe hanyuma ngomba ko twinjira nanze ko tugenda twicaranye imbere cyangwa ndamona abasoda baramfashe ubwo nyene barankwega babiri bari batatu kandi babiri bamfata ku maboko amundi mata hepfo banterera baranjugunya à l'intérieur de la camionnette babwira ubwo ndibaza ni qu'est-ce qui se passe bacara namboha amaboko inyuma yego turugenekerezo rya 4 ukwezi kwa 5 1972 baraje baragufashe bakuvanye ku kazi ico gihe baciye mwateye mwerekeza icyo twagitwe tugenda mu mwanya muto ndagiye mbona banshikana ku mbimba yego c'est mbimba mu ma midi moins ku mbimba bobo imo décharger bandera hasi banderura uye bandugana hari aka escalier gatoyi kagena kaja kuri biro ya directeur ubundi hagiye ejo bundi ngiye kuvyerekana musanga barahinduye directeur se yagikorera mugabo banjanye abo yo kwa directeur akera alors icyo gihe ubwo nyene baca bambwira ko banyambura imbuzu isaha bandwara portefeuille barangura n'ipataro bajeje nza numva ikintu ubuhiri mu mutwe ngo barankubita ubuhiri kabisa kabiri nta n'ikintu nasubiye kwibuka icyo gihe nariko ndava amaraso inca rero nsubira kwikangura hariho umusoda anzubiye bayonete ku kuguru ariko aho nyene mukihashika ari habo uba warahasanze uba warutse nta numwe nabonye nta numwe nari bwabone ko nashitsaho icyo gihe bandugana kuri iyo escalier hirya yaho abantu baguma bazana abantu basomba abantu ngo baca muri porte principale escalier wagiye kurokoka gute vyagenze gute uyarinde ndiko ndakubwira ngira ngo niba tutihuta nyene vyagenze ko mu nyuma bancumise bayonete kanguye nyene ndasimba hanyuma rero ngira yiko arumviriza ko ndapfuye cyane ndagize gute mugaca haza rero ubundi mugabo yirabura muremure acaravuga ati isiga honyo muri mureke mwihenze habaye erreur umututsi kabisa neza cyane yakubwira abo bose donc la leçon principale no bandavuga ndiko ndabandanya waje ko ari wasinye convocation ari waje kuntora ari wo yangijije ari wanguye mu nyororo bose n'abatutsi uwo nyene yaje kugukiza uramwibuka izina ndamwibuka neza cyane Dr Fidèle Bizimana médecin militaire commandant muri armée de Burundi yari umuntu tuva hamwe ku gatumba hanyuma icyo gihe ni uyu muntu yirabura muremure mwihenze uyu muntu ndamuzi babiri bamufasha baranderura ndi gusa ndiko ndava amaraso cyane banjana ahantu hirya ukata hirya gatoya ahantu hari anshira muri kasho irimo ikiyo opaque donc hano utabona ikintu na kimwe ntanitara ariko ndiko ndava amaraso kabisa menshi mu nyuma cyanzanira ibakure ry'amazi ndarinywa hanyuma cyambaza itonewe nta muntu wobuzi wo mu gisoda nobwira umutelefone ngo ndamubwira aze kugutora aze kugukiza ndamubwira nti vraiment ndamuzi umwe mugabo nta nembere y'umvise witwa Dr Bizimana muganga umuganga niwe nzi wenyene aca andikira ngaho n'iryo bakora ry'amazi
maze akanya ngaho ndi mu kasho niho numva rero hanze induru nyinshi cyane n'amaborogo n'iki simbona ibyo ari byo nguye ku kantu k'akabuye kari ngaho nyine mu kasho ugrata iyo fenetre opaque kugira ngo mbone ibiriko biraba ndagarata gatoyi ubwo ntibyakunda kuva ko facilement ndabona hanze rero ibintu byariko birahabera byarakamaramaza urumva barakubita inyundo kuko nyine ndakubwiye byanshikiye bagaca bafata n'abandi bakababoha bari baretse no kuvuga ngo umuntu bakoresha amasasu kuko bavuga ngo amasasu avuza induru kandi ngo nuko yapfisha ubusa bafata abantu bakabatondeka neza imitwe irabana kurabana gutya dans sens contraire umwe bamushize ngaho arambise kandi hose ubundi bashize ari bagaca bacisha kwikamyo baraterura baterera mu ikamyo uko nyene jewe personnellement kabisa neza cyane umugabo ubwo rero buca buranyice ngira ngo nugu tubwenge nahavuye ndarutabuta kuko nahavuye numva ntuzi ari wagarutse uyu mugabo ndazi araza kumbwira ati none anzaniye akantu k'agatenge nifuka ko nari gusa hanyuma n'amazi yasanze nayamaze acanzanira ayandi umuntu sindamwibuka amagabo n'umuntu yari ameze neza cyane yakora mu mbiye murumva niho yarari rero urumva ncangumaho nahavuye nsinzira kwama ntivyoroshe gusinzira mugabo kubera fatigue n'ibiki byose niho hagira rero mu gitondo ijoro ryose ibyo nabibonye ijoro ryose ndakubwiye nkaraba ngasanga nivyo bagomba babandanya rero bukeye mu gitondo vers 6h30 du matin niho yaza arambwira ati nyaruka n'ingoga ati ndetse sinshobora kuva hasi sinshobora kuva handi ati reka mpamagara abantu tuguterure none munjana he ndi Fideli yaje ari ngaha kw'irembo yaje niho rero baca baza baranderura n'ico gitenge banyamise muri ico gitenge baranderura ari bane bashikana rero juste yari yashitse hafi y'umuryango winjira muri prison baranshira mu modoka meze nabi cyane niho yambiza ati bega deo n'ibiki byabe ndisigaho ndavyo nomenya no kubwira n'ibiki acarantwara genda aca muga tuva mu kumbrimba rero tuza muri ville je sinshobora kugutwara muhiri wawe sibuyi wanje sinshobora kugutwara muhiri wanje umbwira aho ndakujana genda ahubwo njana iwawe kuko hariho harabasoda ushaka kuranga abasoda bancunga ahubwo boza baza bagusanga bakakumarira hariya hepfo mu Gihindi ni kwa Makambira mfise ankuza yitwa Makambira Andrea hanyuma rero aranjana kwa Makambira rero ambonye ubwo buramwica bararira bagira gute baranderwa nyene n'icyo gitenge banjana mu nzu kuri bire Makambira n'undi yitwa nta mashimikiro bari na mashimikiro yarahari baca baranyoza baje kunyoza baranamana to kujya ndagerageza gufungura mugo Makambira kiravuga ati ndaje nabonyene yagize ubwoba kubona ariho ndi haize nk'amasaha abiri acaragaruka atumba rero deo ko wambaye imbuzi ngo ndakujane ahantu uje baje kukuvura ni ntunjane mu bitaro ntibisinogenda nibishoboka ati si mu bitaro ndabizi ko ndagutwara mu bitaro ndwara mu Ruvumera umukecuru w'umuzayirwazi icyo gihe tuca tuhahurira no mu oya mbere yari yaje muhira yaje muzanye muhira mu Nyekongo yitwa Miss yakora kuri Prince Regent le premier soin muhira kwa Makambira hanyuma baca bagenda banjanye umuzayirwazi nshitse rero acavuga ati wowe gumba ngaho utekane kandi nabawuje ndagiye n'umuntu n'umwe avuga ko ari uri bagushana mu cumba wicare bazokuzanira ibyo kurya gushika utoye mitende nasa mbona bukeye kabiri hacaza undi muhungu rero twatuzinanye umuvyara wanje nyene twa Madagasha niwe yazarazana rero ibintu by'ivyo kurya akazazananye n'uya Misi yaza presque vraiment tous les 2 jours kumvura hindura pansement asubira yitwa Misi
hanyuma ivyo biro birabandanya gushikaho ndamara 4 mois niho ndabona kuhava rero ndahava ndatahuka naba mu bwiza 2e avenue numero 6 ndayibuka Atseyo abwira ati bo ciwe ndabaza ndaje none ciwe nosubira ku kazi bwa buranyica bambwiye ko nosubira ku kazi umuntu atinya kuja mu bitaro sinosubira kuja ku kazi none bambosha Burundi certainement sinasubiye muri NSS disons que l'histoire igeza Urakoze cyane Deogratias Nkinahamira. Frederic wumvise iyo témoignage cyangwa igishinga ntahe gitanzwe na Deogratias Nkinahamira yavuye aho gutera izuba we igihumbi kimwe cyenda 1972 Evariste Ngayimpenda asigura yuko abamurere bari bateye. Deogratias Nkinahamira yafashwe atari umumayi murere we ubiha insigiri yi. Bakoze kumbaza ico kibazo kubera ni atwaragerageje kubwa survive igitimo genocide hutu ya anthropology by'abamayi murere byavuzwe twebwe twobisigura gute dufatiye ku byavuzwe nyene nagomba muganishuze ntuze ivyo Evariste Ngayimpenda we nyene yavuze ku bamayi murere nongere nerekane ingene bidafatika Evariste ariko aravuga iby'amayi murere ikintu ca mbere uza kumva ejo bundi mu kiganiro bari bagize nyine nabangi nahamira kuntuze twabuze ko bari babajije ikibazo kimwe dusiguye abantu babesha nka Ngayimpenda we nk'anthropologue ubasigura gute ndabasigura bari umumenyesha makuru yari yababajije bose ikibazo kimwe umwuko muravuga umengo abamayi murere umwe avuganuze byateguwe n'abahutu Yesu basere batumwa nayo nabavuga ko arabatutsi abahutu urumva rero yitwa ko Ngayimpenda abajijwe kuvuga tubwira ingene abo bamayi murere barabatutsi ariko arabisigura nk'umu anthropologue urumva neza yuko Evariste Ngayimpenda cyane nk'umu professeur wa université niye abamayi murere n'abanyekongo umwigisha wa université umubwiye abanyekongo yatizwa ko yumva icarico bavuze abanyekongo ntibabavuze abarundi ntibabavuze abatutu ntibabavuze abatutsi ari umwarimu wa université ico kintu cyacoroce kumva rega tuko turavuga abanyekongo ariko yasigura avuga yuko ngo bo babihagiye zino ngo kubera yuko ngo abamayi murere ngo baza gutanga ngo entraînement militaire ngo kubahutu mu Burundi nawe rero uja wumva kubera cyacyoroshe kumva bavuze ko ari abanyekongo uja wumva mugabo bimwe by'ukugomba guhishura Ngayimpenda ariko arageza kusigura cyababwira agomba gusigura kutubwira ingene abo banyekongo batari abanyekongo mugabo barabarundi rero icyo kitumvikana kubera iki umuntu bamwe ko ari abanyekongo ari umwigisha wa université uwo mengo ntazi gusoma ntazi kwandika ntazi kumva ikintu na kimwe ni munyekongo agomba kutubwira kutwumvisha we ko ari umurundi ucibandanya ngaho rero aha ndiko nderekana ingene atari umwarimu wa kaminuza agaca rero agomba kwereka ingene nyabantu batari abanyekongo barabarundi
ugeze ko bari abarundi ico ni cambere kidafadika abanyekongo bacitse abarundi mugarega dufate nuko bari abarundi tigeza guca twereka mu barundi abarundi turi benshi hariho imigwi myinshi y'abarundi abaganwa abatutsi abatwa n'abahimayi iyo migwi myinshi y'abarundi iriho aza gutora gusa amayi murere baretse kuba abanyekongo bakaba abarundi bagomba ko baba gusa umugwi w'abahutu cyumvikana kumwigisha wa universite ki batoba abahimanyene b'umugwi wiwe kubera iki babaye abarundi batoba abatutsi b'abanyaruguru abarundi batoba abaganwa abarundi batoba abatwa ico Evariste nashobora gusigura igituma babaye abamayi murere babaye abarundi bategezwa guca baba gusa umugwi w'abahutu ne yaba ari umwigisha wa universite yategezwa gusigura ingenazi ko ari uwo mugwi gusa wacitse abamayi murere turi migwi itanu agaca avuga nawe abandanya besha agaca avuga ati ingenda bakarorero abakongomani baremeye ko bariho abakongomani nibo bari bafise ingoho aha arihinyuje wenyene hari abakongomani atari abarundi aribo bari bafise ingoho. Frederic Nzeyimana Evariste Ngayimpenda avuga yuko ngo hari abanyeshuri bashikindwi banditse memoire kubijanye n'ivyirindwi ubiha insiguri yihe kuki akeneye yuko abantu bakorera kuri izo memoire ndetse ngo bakifashisha n'ibitabo wenyene ubwiwe yanditse. Nivyo nyene urumva ndiko ndasigura ingero ivyo ari vyavuga amakanya nanje ndabivuge ko kando yego hinge turinde Fred Nzeyimana agica shikije mu minota mike cyane amatuce tugaruka ikibazo wamaze kucumva ucugicishukirijeko. Yego ni byiza ko nawe nyine acakivuga ko ico ntuzashaka kuvuga urumva ico tugomba kwerekana ni ivyo nyene bavuga nivyo tugomba kwerekana Ngayimpenda yuko tibifise umutwe n'amaguru. Umutwe n'amaguru ntibishoboka ko ari umuntu yitwa ko ari umwigisha wa kaminuza besha za methodology zihanitse kuko ntibigira umutwe n'amaguru urumva rero naho aza gutanga hakarorero ka umuntu ngo umunyekongo we aremera ko ariho ngo arafise ingo muri anthropology tugaruka mu 72 72 ni bangahe mu Burundi akavuga ngo uwo munyekongo niwe yigishije abo bahutu ko yavuze ko nibo bigishwa ko bamayi murere mbe nyene babigishiriza araza kuvuga yuko aza kubigisha ingoho mwango mafate kuri ico cingoho ko nico yavuze vuga ngo nyamunyekongo aza kubigisha kugira ngo ahendenye abahutu arafata urusasi sasi kuri wagashira mu ngoho akarasa intama igaca ipfa agaca tora urundi rusasi ngo gwitwa gwafo umwe muri abo bahutu nabona ntapfuye muri anthropology dukoresha mfatiye kuri ako karoro kiwe nyene babyitwa ko ubwa mbere no kuvuga ivyo kugira Ngayimpenda ategeza ko yari abaho nyene ane twe turagira amatohoza muri déduction par l'absurde ni bangahe mu Burundi ko hari hameze mu 72 canke naho ugomba gafata nino munsi ninde mu Burundi ni bangahe boshobora gusigurira ivy'isasi za vrai n'izisasi za faux nubu mu 2023 ni bande abarundi boshobora kugira ngo rujya n'urusasi rwa vrai rujya n'urusasi kwa faux bizwa kwa ari umusoda ari uwo nyene arukoresha nta muntu w'iruhande yoba yabibwiye nkinahamira ngo amubwire ngo narabonye umukongomani ariko arakora ivyo vy'isasi z'ukuri nivyo muri anthropology urashobora kubona tigifadika nyene yarazi ivyo vy'isasi ni wafisi iyo ngoho ni waziza vrai n'izafo tibishoboka. Reka tubanze dusubire kwa Deogratias Nkinahamira ikibazo wacumvise kuri ibi bijanye nuko Evariste Ngayimpenda avuga yuko ngo hari amatohoza akozwe n'abanyeshuri bashika indwi ba kaminuza y'u Burundi ngo ndetse ngo nandika n'ama memoire ashika ndwi avyitwaza akavuga ati CV yari kuye gukorera kuri izo memoire ndetse ikanakorera no kuntuza ku bitabo yagiye arandika we nk'uwabaye mu vyashikiye u Burundi mu 1972 ntiwari muto ubiha insiguri yihe kubona avuga yuko intuzi izo memoire zishika ndwi n'ibitabo yanditse ubwiwe nyene
vyo fatigwa ko n'umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi. Yego aho ndaguha inyishu mu bice nka bibiri cyangwa bitatu cyaba kiboneka. Mbere na mbere no kubwira ko coco ni kimwe twavuga kare guhisha ukuri. Hariho la volonté de cacher la vérité. Hakaba hariho rero burya igicumuro gikomeye cyane. Ngayimpenda ni umu historien. Un historien qui cache l'histoire. Encore plus qui déforme, qui transforme l'histoire. Dans l'histoire, ariko commettre un crime. Le sabotage du métier, aussi le sabotage d'ibintu asanzwe. Rien n'a pas le droit de taire l'histoire, au moins de la modifier, de la transformer. Chose. Yari bikavuga ati bamayimurere akavuga ngo n'abarundi. Ngo hari ababigisha. Twarabyerekanye neza yuko baje bafise ababatwara. Biyaro n'ubundi yitwa patient. Kandi neje bundi numvise passage ya Artemis Bananiye avuga yuko abo bari bo babazanye kandi babasubije inyuma. Beza babaje butsa memera frontière. Ça ariko arabivuga dernièrement. Donc en fait kandi ikindi gitangaje ni comment se fait-il yuko abamayimure baba bari mu rumonge bakaba bafite n'umutware ngahasumiyaro n'ibiki bitandukira abantu bose bo mu gihugu ushaka ko bifata n'abana b'abanyeshuri au primaire. Le primaire bigafata abantu bose bagahwera ajya abamayimure none abamayimure ko bari abanyekongo hanyuma gacaja kwitwa abarundi bose. Il y a un autre point d'interrogation important nuko ico gihe ko igihugu cariho hari abasoda n'abapolisi b'igihugu. Quelle a été l'intervention bagize abo bafashe ni bande kuva bagwana abo bagwanye ni bande hapfuye gute? Ça sont des questions. Banavuga yuko intervention y'igisirikare cy'igihugu ngo yabaye inyuma y'imisi 3 habaye ivyo biti bitero ngo vyabereye mu manuko bw'igihugu. Byoshoboka imisi 3 c'est impossible. C'est de la tricherie, c'est impossible. Ils sont kurindira 3 jours abantu bariko barapfa. Encore plus abantu bamwe barapfa igize bagiye kugira intervention ivyakurikiye mu gihugu cose ukaba kuca bica abahutu bari mu gihugu cose c'u Burundi. Voilà. Deuxième point. Kugira ngo mvuge ko ni kindu cerekiye abanyeshuri nico kibazo namubajije. Amaliste yo kuja gufata abanyeshuri byagenze gute? Ngayimpenda yanyishuye ngo n'amaliste ngo bari bafashe kuja gusaba amafaranga abanyeshuri baterera amahera yo kuja kwica abatutsi. Ça c'est sa réponse. Ni rero ça mérite la mort, extermination. Umenye ikintu kimwe. Icyo gihe wariga atari kumaza n'ufite imyaka ingahe hanyuma sinayimuze mugabo ni wowe kubaza abahutu mwiganye igihe wiga wenyine ndabahutu mwiganye. Abo bahutu mwigana niba bariho bari utubwira abahutu mwigana ubuzi ko bakiriho. Muri icyo gihe ubazi abapfuye n'ababishe canke uburimwe mu bariko barabica. Abo biganye abo mwiganye bari hehe? Ça c'est la question vraiment fondamentale. Gatatu ndagira mvuge ciwe en tant que propriétaire ou administrateur général de l'université l'université du lac Tanganyika, je crois. Grand lac, en tout cas l'un des deux. Ni wewe none kuri professeur ukaba uri propriétaire ya université ukaba ushobora kugira icyo ushaka ugasubirana ya conseil d'administration n'ibifise bakabishyira ni kubera ko utashiraho share ya histoire de Burundi kubera ko utigisha histoire de Burundi muri université wawe. Comment se fait-il? Bacagaruka kuvuga ko hari habagize abari orienté dans le cadre kuhisha ukuri kuzika ukuri. Nico gituma abo banyeshuri baraboriyanse ubona baranabariye n'ibintu byose andika ibi n'ibi. Ça c'est facile. None niko bereke badafata abandi bubu kandi abandi baza ngo bagire nduze. Maintenant
severe n'ibindi. Iyo niyo gira mvugira point ya nyuma. Avantier yareshizeho yaragiye igitega ija kwishuza amapoint ashika 33 menga anduka arenga 30 babishuza ibintu byavuzwe byo byabamaye murere by'abantu bagize ngaho bafashwe abishwe abatutsi bishwe kuko urabona hariho ikintu kiri important. Severe yaratoye 4500 force commune. Hari naho yatoye harimo abantu barenga igihumbi. Urabyumva? Mugabo gushika ubu nta force commune y'abatutsi iraboneka. Nico kibazo nza guhava ngaruka ko kucambaza Frederic nk'umushakashatsi yoba yaranasomye ibitabo vyanditswe na Evariste Ngayimpenda yuko ari haho yoba yarabonye mu gitabo yanditse canke muri zo memoire badekriva ibinogo rusangi vya biri éparpillé ici et là mu gihugu c'u Burundi. Boneta ahantu hapfuye abatutsi batanu miye bari ngo babahanje ahantu biti magara. Severe yaranasavye yuko ngo yobazura ngo bavuga ngo bariko bareke bisinzire ngo ndimo bakore ngo ndimo bakome. Ubya bashobora kuba atana bari batanu. Bari ko na bene baranse ko bazura. Kuko nta numwe arabirerekana ati kinogo rusange ipfuriro niko yavyise Frederic. Cyo batose nta kihari. Nta kintu baratora kandi mugabo iby'abahutu biri hose mu province yose aho hose bere yagiye hose birahari. Toutes les provinces. None ibyo bintu gushaka kurikoza horondera n'abana bakababesha ngo ne bagende baje kwandika ibintu babesha kuri question yo kugira ngo kuri igushobore kumenyekana. Nta kintu na kimwe kibabaje kubona Professeur Ngayimpenda ari incapable de dire où sont ses camarades de classe. Aho bari. Camarades de classe bari bagiye baroye babayiki. Ça c'est la question qu'il faut poser à tout le monde. Surtout en Ovizinaka, mais avant Ngayimpenda. Ça n'a pas de sens. En 72 de toute façon, il y a des muri secondaire certainement. Ego. Urakoze cyane reka tugaruke kwa Frederic Nzeyimana. Ikibazo twagombye kubaza ni kimwe twedoje kuvuga mu kanya gaheze. Evariste Ngayimpenda yaranditse ibitabo ndetse aranavuga yuko hariho n'abanyeshure bashoboye kugenda kugira amatohoza mu ntara z'ubumanuko ku vyabaye 1972. Ikibazo ni iki gikurikira. Frederic Nzeyimana uba warasomye ibitabo vyanditswe na Evariste Ngayimpenda ndetse nizo memoire zabo banyeshure ndwi, uravuga yuko nazo nyene washoboye kuzikubitizamwe amaso. Ari haho uba warabonye muri ivyo bitabo vyabo ho bahanditse ibinogo rusange vya biri muri ibinogo birenga hafi 2400 bimaze gutogwa n'umugwi CV. Tuvuge tuti ibi ni vyagizwe ko n'amatohoza n'abo banyeshure ndwi ndetse n'uwo Evariste Ngayimpenda yigisha kahise. Washaka kutubwira yuko ivyo binogo woba warabibonyemwo muri ivyo bitabo banditse? Mu kwishujo kibazo ubwa mbere ngomba ko abantu bumva yuko je narasomye ayo ma memoire indwi. Yitwa ko abanyeshuri bakozwe ko mu 2016. Bari bamwe wese intara bamwe mu Makamba bari abantu indwi. Somye ngomba kuvuga gusisho nazikuyemwo. Ibintu nzafashisha ni Evariste ibintu vyiwe yanditse narasomye ivyo yanditse ku rubuga rwa journal wa kimenye mashimakuru iwacu. Kabiri mugabo narasomye ni article yafashije abazungu Jean-Pierre Chrétien n'uwitwa Jean-François Dupaquier mu mwaka uheze ku tariki ya 19 yawe 2022. Ibyo rero ndashobora kubivuga ku kintu kuri izo memoire indwi. Ndaguciye mu gato Frederic kuri igitabo yanditse kuri page 401 hariho ibintu avuga yuko kifare eliminer kwikura ko abahutu bose. Iyo passage kuri page 401. Je maze gusoma ukunyina ikarabwa maze gusoma ivyo cancane ivyo by'abanyeshuri ko ivyo nivyeje ubundi banditse. N'abandi ba Varisito n'abandi bari mu babahima kuri kaminuza. Nazisomye mo zose n'ingene zitangura.
muri anthropology zose uzigitangura memoire zose ko ari indwi zijya nyine yitwaza zitangurira kwikosa ariryo Varisa ariko aravuga ngo byose mu 2022 bihera ku bahutu bateye ku itariki ya 29 umaze guhera ngaho kabuterekanye abo batereye babyuyemo mu kubw'umwigisha wa universite ntibishoboka nico cyo cy'abatera ku 29 tirakenewe gusigurwa iyo cava ukerekana ko ari ivyo abateye amasaha bateye ibiki hanyuma ibitabo bitwa ko bishimikiza by'ibyemezo byabo bishimikiza ibyanditswe na Evariste Ngayimpenda wenyene yanditse ibyo nyene Evariste yanditse byose ko 22 byose ivyo yavuze byose biri muri bijya binyoma 30 umugwi severe nabyumvirije nk'umu-anthropologue bijya binyoma byose umugwi severe waraye werekanye uko byose twarukobesha nivyo byanditse mu bintu byose Evariste Ngayimpenda yanditse agaca haza rero ibyo yavuze ejo bundi mu mwaka weze ku itariki ya 29 yabivuga kubera nuko baza kubesha abantu bo hanze abantu bitwa mu kaminuza n'undi yitwa Jean-François Dupaquier inyamakuru citwa Africa Arabia kandi umumenyesha makuru akabaza ati ibi bintu byo mu 22 kubera severe yarayemeje ko byariho nyabwoko y'abahutu kujya nyene raporo bivuga sabye nkabigisha ba kaminuza n'abashakashatsi kuvuga nivyo canke sibyo je ndiko niga nk'umu-anthropologue durakenera wamutegeza ko ufise methodology bwa mbere ninde yo bafise inyishu yemeye ubwa mbere nje ngiye mu 22 byabaye ko nawe urumva twari bato canke gutyo uduha inyishu ikenewe uri kuragira nketegeza kubaza ugomba kubaza uwo wibaza yo guhinyisha uduha inyishu uwo byabaye ko uwo byakubise wenyene nkuko kwa professeur Nkinamira yavuze byamubaye ko muri enquête ishobora kubira ko yakaravuga ibyamubaye ko nta numwe atazi byamubaye ko ndashobora kubivuga ni uwabikora uwo yatwaye Nkinahamira mu mpimba barashobora kuvuga ituma yamutwaye urashobora kuja kubaza uwo wamutwariye iki uro gacaba rero n'umugwi wa gatatu ubwa mbere waje mu nyuma kubira y'abahutu n'abatutsi hari abahutu bitwa ko ari bo bicwa abo rero ntuza hakaba n'abatutsi abahima bitwa bo intware ya mucomero bitwa ko ari bo bakoranya bintu muri iyo hypothèse ateza ko amasource aza Evariste ateza gukoresha kugira batubwire tumenye kwa rukuru ubwo rero hageze ku by'abahutu naho rero nje kuraba ba Jean-Pierre Chrétien nyamujurnaliste aramubaza ati mbega wewe ubizi kwiki mugasa n'umubaza niyo wari uri gutubwire nyine byabaye 22 Chrétien ariwe yanditse ibintu byinshi ntuzeye Burundi au bord de génocide Venabo Dupaquier wewe acavuga je mu nari narabaye mu Burundi mugana avuye mu 68 22 siho narindi siho yarari hanyuma avuga tuzosubirayo mu 1999 nukuvuga imyaka 27 inyuma bagiye kugira enquête ku byabaye mu 72 uwo ni Jean-Pierre Chrétien aho je nkuramo siho yarari mu 72 Jean-François Dupaquier aravuga ego nari mu Burundi ku munsi wa 29 ndamukiza mu 1972 ati byagenze gutavuga muri icyo kinyamakuru ntuzeja Dupaquier avuga ati je niho narindi twari mu kabare gushika saa 6 y'ijoro ku itariki ya 29 ndamukiza Bujumbura saa 6 y'ijoro bariko baranywa atana kimwe citwa ko kibabuza hanyuma ati tubona gusa mu masaa 6:30 y'ijoro haraje abasoda batwira ngo nimutahe umwanthropologue ni kumenya yuko nta nduru nta ngoho zariko ziravuga Bujumbura kubera abantu bumva baraza kuja mu kabare bagaheza no saa 6 kubera iki kubera barabazungu azungu ntivyabaraba urumva baribandaniriza nk'ico je ndiko ndagishira mu iyo nindi source ninde yari Bujumbura bitaraba kuko ari umuhutu yarapfuye tutsi nawe nuwabikora ntashobora kubitubwira naho je ndiko ndagira enquête nkamvuga hariho umugwi wa gatatu ushobora kutubwira ibyabaye Bujumbura kuri iyo tariki hariho umugwi w'abazungu
bo batari muri ivyo bibiri bashobora kubwira gusa narabonye bica ntavyo nabonye uwo ntuzeye uwo byadupaki acavuga gushika saa sita na nusu uko nyene yandika uko nyene nta na kimwe twigize tumye ko kiyo kirabi Bujumbura nanje twinywera gushika abasoda baje bakatubwira ngo nimutahe uko nyene akandika ati nti twigeze tumenya igituma baturungitse muhira uwo numwe yitwa ko yari Bujumbura kandi yari muzungu abo bazungu nyene bari source d'information ikoreshwa maze kushika kuri ivyo byo bazungu bari Bujumbura ko batarondegwa sabicwa kasabuca nukuvuga bari Bujumbura hariho rero witwa ari we nagomba aze gusome Evariste Ngayimpenda ari ambassadeur ya leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi ico gihe yari Bujumbura yitwa Professor Thomas Patrick Melody yanditse igitabo citwa Burundi the Tragic Years yumvise ko komanda ndayahoze Marte bamwishe ari mugenzi wiwe bahora basangira nyine ivyere na Micombero president akumva bariko ravuga ngo abishwe n'abahutu bateye mu bamayi murere yanditswemo wenyine ati narigiriye Micombero ikibazo ndamubaza Martino ndayahoze ko ari umugenzi wawe nawe yarimwe muri abo bamayi murere ko bamwishe yishura ati mu gitabo biranditse mwavuga ati Micombero vyaramunaniye kunyishura kuri ico kibazo igituma na Martin ndayahoze arimwe mu bamayi murere urabyo yo nk'ibyo n'ibindi dushobora kubaza Evariste uwo n'umuntu ari ngaha avuga ivyabishwe byerekana ko babesha ubwa kabiri uwo ico gitabo nyene ca Thomas Patrick Melody araza kuvuga ikintu urumva twe twitwa ko bumvise ibyavugwa vuga mugabo mu kwa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu kuva itariki 11 gushika itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu harabaye inama ya OUA mu muji wa Rabat muri Maroc yo kwiga ikibazo c'ivya byabaye mu Burundi bitwa kwiga ikibazo gihonyabwoko by'abahutu byakozwe n'intwaro ya Micombero ico kibazo baracize muri OUA kuva ku itariki 11 gushika ku itariki 19 iraba muri Maroc Burundi kuri ivyo nyene ico abantu bakeneye kumenya byanditse muri ico gitabo ca Patrick Melody avuga twese aba ambassadeur b'abazungu bo hanze twari tuzi neza ko mu Burundi Micombero akozeho nyabwoko ku bahutu ati nicyo twagomba ko vyemezwa kuva uwo munsi nyene ati agaca avuga ati twavuyeyo avuga ntuzeye the meeting was very very disappointing Chongeza c'était très décevant ati délégation yo kwa Micombero yari irongowe n'uwitwa Artemon Simbananiye nabo bazananye ba ministère des affaires étrangères ati baciye babwira abambasaderi bose bo muri Afrika rabo za Tanzania za Kenya za ndebo muri Afrika barabumvisha ucumve neza hari mwijambo bakeneye kumva Simbananiye na delegation we yasiguriye abantu bose ko bwa mbere ata muntu n'umwe w'umuhutu canke w'umututsi yateye mu Burundi barasigura ati mwomenya ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi bo mu Burundi Burundi ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika coshobora no kutwipimako ati abateye mu Burundi n'abantu baje bavuye hanze n'aba imperialiste n'aba colonialiste nta Murundi numwe ivyo bintu birimo ivyo biranditse ati naho reba bace bavuga bica inama ikirahera yuko Micombero ataho nyaboko na rimwe yigeze akora ku bahutu batewe n'amahanga dusa n'abasozera ikiganiro dusa n'abasongora Frederic Nzeyimana urasiguye ingene vyagiye biragenda bamwe n'abandi ivyo bagiye barandika uno munsi wibaza yuko igihe impigi abantu nka Evariste Ngayimpenda ku buryo babandanya bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hatabaye ihonyabwoko ry'abahutu canke niyo bavyemeje bakavuga bati harabaye ubwicanyi bwahitanye abahutu n'abatutsi wibaza yuko izo mpigi iyo motivation bayikura kuki ngo mu kurangiza nzico cyane novuga nuko abantu bigisha ibinyoma bigisha ibinyoma cyane cyane ku bintu byakahise b'igihugu bategerezwa gufutwa guhanwa mu Burundi kirazi kuri cyane
uri umwari muri kaminuza ukamuja mu ishuri uza kubesha abana caca n'abakiri bato ku vyakahise ku Burundi. Ivyo rero twaca tubivuga ariho mu kubera tugomba guheza nyene je nca nkengurukira cane sentare ntahinyuzwa n'abayigize bakuye igihugu cane muri ako kaga kugutwagwa n'ibinyoma nk'ivyo vya EVARISTE Ngayimpenda nyabinyoma akaba ari vyo bitaba bo politike ziterambere kuba barafuse izo manza zaciwe n'iciswe Conseil de guerre yo kuwa 5 Rusama 1992 barasubije agateka igihugu cacu kuko baradufashije kuzibira kanwa kabo bantu bigira bigisha bakahise nkaba EVARISTE Ngayimpenda na ba Emile Mworoha nabo bapatiri bigira abapatiri ba Save Bizimana. Inyuma y'imyaka 50 ubutegetsi bw'abahima bwasubiriye abaganwa murazi neza ko atakindi bwakoze ndetse amapolitike y'ihonyabwoko ry'abahutu bagakora gusa barifukafukisha ibinyoma nk'ivyo vya Ngayimpenda si mu Burundi gusa mu Burundi no mu makungu. Ariko je novuga nti ukuri n'ubutungane byari bikenewe apfuye ndikabazwa ivu gusa ntambwe Uburundi twayishitseko teka ryose rihabwe leta irongowe na nyiri cubahiro EVARISTE Ndayishimiye twebwe abo vyakozeko kwizina ryabo vyakozeko bose tukaba twicaye turindiriye gusa ibintu nka bine gusa eko rihana abahakanyi nk'abo ba EVARISTE Ngayimpenda n'ababikoze bagenzi babo. Ca kabiri umunsi tuzohabwa wo kwibuka abacu bakorewe ihonyabwoko umunsi tuzotumigwa na leta ya nyicubahiro EVARISTE Ndayishimiye isaba ikigongwe nk'uko umuvyeyi Papa Francis yaje kubisaba imvukira z'abahindi zo muri Canada mu mwaka uheze akabafukamira asaba ikigongwe ku izina rya Eklezia Katolika. Tukasaba gusa nuko kubera nyine ibyo binyoma byabo babigisha abantu nka EVARISTE Ngayimpenda na ba Mworoha n'abandi ko twebwe mu runani cyane nk'abantropologe duhamagara kuza kubafasha kwandika kahise kukuri katarimwo ububeshi nk'ubwo bwa EVARISTE Ngayimpenda ku vyabaye mu Burundi cyane mu 2022. Uko niko je nosozera kikigani. Urakoze. Tugarutse kwa Professor Deogracias Nkinahamira ikibazo ni cakindi uwe wibaza yuko kugira bace izo mpigi za abantu nka Ngayimpenda Evariste babandanya guhakana yuko ivyabaye 1972 ritabayeho nyabwoko ryakorewe abahutu ngo ahubwo yuko bwo bwabaye ubwicanyi bwahitanye abahutu n'abatutsi, wibaza kugira ivyo bihagarare yuko leta y'u Burundi yokora iki? Ego cyane urakoze kuri icyo kibazo. Urabona leta iratanguye kugira ishikoze kubona ngo ngeje ubundi kubona barakuyeho zijya manza zakondana abantu zitigeze zibaho na bene kuvuga ngo barasinye yaravuga ati barampamagara ngasinya ntibigeze basasa nta rubanza rwigeze ruba yazwi byarabaye naco gituma dare bavuye babikura. C'est déjà beaucoup kuba bashobora gutangura gufutanganya izo manza bica biduha karyo na twebwe kugira ngo tugire aho tuvugiye kuko ibintu nta cyaha kihari. Ibyo byaha byaba barasabuye ibintu barasahura amatongo barasahura amatungo bihari ibyo byose ifoko bishobora kuboneka. En plus y'ibyo ifoko bategura hose ni indishi y'akababaro ikaboneka hakaba n'uwo munsi nk'uko Frederica yavuze umunsi wo kwibuka nibaza ko ari ikintu important. Nagomba kuvuga cyane no gutegura guhana abahisha ukuri. Ibintu byanditse mu gitabo kwa Ngayimpenda birimo ibintu byo kubesha byinshi cyane. Barya abana bo bakoze zirya memoire zabo zingene vyagenze ibyo bandikamo iyo babikuye we babwiye abashobora gutanga témoignage iboneka. Ça dépend bien sûr y'abariho usanga ari abahungu babo canke abaki nabo babinyegeza umuntu barafite ukuntu bashobora kubabaza bagira ico bishuye. Yanda guhereze ko nuko il n'y a pas de crime abominable.
que de confondre le lecteur, c'est-à-dire cacher l'histoire, transformer l'histoire, déformer l'histoire. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un crime. Pour un historien, c'est un crime grave. Kuko ndamuntu yitwa ko ari historien kandi avuga ibintu azi yabayemwo urabyumva. Hanyuma ntushira ko rero nuko mu gihugu ngaha uba vraiment abantu bigisha l'histoire du Burundi. Toutes les universités hakabaho une chaire yigisha l'histoire du Burundi uba mu ndango kuko ibintu byose byanditswe na Gahama na Mworoha bose n'abahima bose n'abahima ni ibintu by'amakosa gusa nta kintu kirimo cy'ukuri bakabikosora. Hageze ko Burundi bwihanura bugakosora ibintu byanditswe sur le Burundi, sur les événements du Burundi, kugira ngo abana bacu n'abandi bazokurikira mu nyuma bakure bazi ukuri. Kuko tubandanije mu bintu byo kubesha nta kintu dushobora gushika ko kiboneka cyo kubwira abantu. Ngaca mvuga ndi barakwiye kubaza abantu bose bakiri nk'ubu bakiyari umuntu wese arenze imyaka 65 70 bakamubaza bati abo mwiganye baroyehe. Niba ubyibuka abo mwiganye bacira urubanza rukibaroyehe bagize gute siko haza amakano y'igisoda kubapakira hanyuma ijisho rya nyuma rikabiryo. Byumve abaresponsable barahari kandi nguko bivugwa urabona genocide ikorwa na leta je nakubwiye ko nagiye dans une camionnette bâchée plaque jaune vraiment la plus suffisante et puis nanjye nshika hariya seulement une petite leçon novuga kuri mes 4 intervenants harimwo n'abatutsi bose uko ari bane nayivuze ibanyuma ni extraordinaire. Umwe il m'a sauvé de la tombe nawe yankuyeyo aranzana azana uyo muzayirwaze bura amezi ane yose hanyuma ngakira. Ariko wowe wibaza yuko baba bagukijije kubera wowe usa nabo canke iyo bari gentillesse bagize kuri wewe canke wowe yangejije mu mbimba ambonye niko ndabamaraso niki. C'est sûr et certain kuko jewe bwarwa mbere namubona kandi ahantu hanzi sindahazi. Yaramaze kumbona ahantu narabihibajije mugabo sinavuga ubu ntama barakoronga ibyemezo. Mutusi yarazi ko ndi umututsi mwihenze kandi ntibishoboka. Nukuvuga yuko bagukijije bibaza yuko baba bakwitiranije n'abahutu yuko wari umututsi. Tout simplement. Docteur Vitalio Charles ndamuzi, il a été ministre de la santé. Fidèle ndamuzi niwe yanguyeyo, il a été aussi ministre de la santé. Vitalio Charles n'umunyakarama. Hakurya abantu bite sonzwe. Izimana Fidèle n'umuhima w'umuyanzi. Umuhima w'umuyanzi. Donc ndabazi tous les deux. Okay, turangiza ku mugambwe y'iprona wari urongoye leta zo guhera 1965 gushika ndetse wonagomba kuva 62 Burundi bwikukira kugeza 1993 nigikusaba ministère de l'intérieur. Ikintu nosaba le ministre de l'intérieur urabona birazwi neza yuko icyo gihe hariho un parti unique. Hariho un parti état. Ibintu byose byakozwe n'abajereri. Mouvement de toute façon zihari ufata le mouvement ya UFB, le mouvement y'abajereri, le mouvement ya ITB, abantu bari hejuru bategeka babatwara barabatutsi. Bon, mugabo kamenya yuko le président de la République lui-même était en même temps président du parti. C'est comme ça. Et donc, quelque part, de toute façon, le parti, il a fait une très grande responsabilité. Alors, mon ajout kuja kubibaza kabirondera, effectivement, aka justifier izo responsabilité, zigafatwa zibereye. Bakuvuga. Urakoze cyane Frederic Nzeyimana, umvise ikibazo ni
ico nyene doje kubaza Professeur Deogracias Nkinamira ku mugambwe Prona waramutswa leta y'u Burundi iyo myaka yose abahutu bagiye barakorerwa ihonyabwoko wowe wibaza yuko ari izihe ngingo zibereye zofatwa na Ministère de l'Intérieur isanzwe iraba ibijanye n'imikorere y'imigambwe? cyo novuga ku mugambo w'iprona sinza kugira ikigongwe yangomba ngumembe ndumwigisha wa anthropology kuko umugambo watwaye mu Burundi kintu nukumanereka abantu ingene baramugambo w'iprona umugambo w'iprona ufashe iprona byitwa ubumwe bw'iterambere ry'igihugu vuga niko bavuga ko Rwagasore yari yabishatse kuba umugambi w'iterambere kuva Rwagasore apfuye bakawigarurira abahima iryo terambere rikorwa n'umugambi w'iprona twebwe abo byakoze ko tuzi gusa n'iterambere rihonya abahutu ripfunga aba professeur Nkinahamira rikica abavyeyi bacu ibifuriro 5,000 n'abanywanyi babo muri prona bose b'abahutu bose bagahoneramo ntihagire numwe yamira nguwo mugambi urumva cyazamwe rero yuko ejo bundi iyi misi muyinga riheze numvise ngo basubiye hamwe isifana nabonye ngo abayiprona bateranye ni bande bateranye ba professeur umugambi wa professeur EVARISTE Ngayimpenda ahakaniho nyaboko ryakorewe abahutu abesha muri kahise ko Burundi abesha igihugu cyose abandi bateranye ni ubundi utwagwa iprona itwagwa na Olivier Nkurunziza ejo bundi twasabye ubushikiranganje bw'intwari hagati yuko mugambwe wahaguruka kubera iki ahakana ko mugambwe iprona utamaze abanywanyi wawo bo mu miryango y'abahutu uwo mugambwe ukora ibintu bene ivyo ari byo byatumye igihugu cy'u Burundi kitigera kije imbere turasabye dupfukamye kugira ngo leta y'u Burundi yubahuke iwufute mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane ni kuri ayo majambo nyene yo gusaba yuko mugambwe iprona wagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko atari rimwe atari kabiri na gatatu ko ufutwa turangije kwiki kiganiro muri kiganiro twaba twe duteramanye na Professeur Frederic Nzeyimana turi kumwe na Professeur Deogracias Nkinamira. Professeur Deogracias Nkinamira twizere yuko niyo twongera kandi kubakenera yuko muzotwitaba gose cyane nzobitaba gose mukanye sinanse umwanya wo kwipresenta jewe n'umuntu avuka mu muryango muremure tuvukana turi 18 tubagaye mu 93 bake cyane murakoze cyane Frederic Nzeyimana namwe mwama mwaduteye iteka mukite ibiganiro dutunganya twizere yuko niyo twongera kandi kubakenera kuri iki canke kiriya kiza gutanga umuco kuri kahise ku Burundi twizere yuko muzotugamburukira mukatwitaba uhora harakomeye kuko yatugiriye neza kubyo tumaze iminsi tubona biriko biraba mu Burundi no mwaka umwasubira kumpamagara ku bintu bisa n'ibi tukiganiro ariko turavuga nzokwitaba n'umutima mwiza kubera ndanezerewe kusigurira abantu nkoresheje ibyo nashoboye kwiga kika cumuje nyene naciyemo mugabo kuza gutahura biradufasha igihugu cogorore kubera cishwe n'ibyo nyene tuko turavuga ko urakoze cyane nayo kuri micro wararemesheje ikiganiro akaba ari Prophet Domunezero ku bwa RENAPE-BURUNDI ibicishije kuri Radio RÉVEIL la voix de la justice isanzwe yikukira abadukurikiranye mwese aho mwari muherereye mu mpande zine z'isi haba bari mu gihugu hagati canke hakurya y'imbibe zacu tubabwiye tuti nagahwane naho ubutaha Imana rugira vyose ibandanye ibazigama mu vyanyu no mu banyu murakoze.